uhoraho ari we yari mu ruhande rwanje ntibyari gushoboka ko shika kuri uyu munsi iyo ataba ari we azigama umuntu ntibyari gushoboka namba oya oya Satani yarangerageje aciye mu nzira zitandukanye naciye mu bikomeye mu buto bwanje ntako Satani atakoze kugira ngo agwanye uyu munsi sindawushikeko sindawushikeko ariko Imana ingiriye neza uyu munsi ndawushikanywe ko n'Imana ugira neza ugira neza ugira neza Mana ugira neza Mana ungiriye neza Mana ugira neza ugira neza ugira neza ugira neza yiteka imbere y'ababyeyi banje Mana ugira neza ugira neza ishengero reka ndawivuge imbere y'ikoraniro ry'abantu Mana ugira neza ugira neza ugira neza Mana ugira neza ibyo wakoze Mana nibyo byari bikomeye cyane none ndakuragije n'ibiri imbere ntacyo to kwishoboza Mana tutari kumwe ntacyo to kwishoboza Mana tutari kumwe hezagira urugo rwacu Mana hezagira Mana urugo rwacu ikiganza cyawe kibe hejuru yacu amahoro yawe abe mu rugo rwacu umugisha wawe ube mu rugo rwacu umunezero wawe wibere muri twebwe hezagira urugo rwacu Mana hezagira Mana urugo rwacu ikiganza cyawe kibe hejuru yacu umugisha wawe ube mu rugo rwacu amahoro yawe abe mu rugo rwacu umunezero wawe wibere muri twebwe urabana natwe urabana natwe wewe urabishobora kandi ntakikunanira kuri wewe byose